ndabasengera kugira mube umwe. Kuba hamwe ntabwo bikenewe, sivyo bikenewe gikuru. No kugira ubumwe sivyo bikenewe gikuru, ariko gikuru cyane na Kristo dusaba ni kuba umwe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, aho mwerereye hose, haba muri Amerika, Aziya ndetse n'ahandi wacu muri Afrika, tutibagiye i Burayi, turaramukije nkuko mutubona hano muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Turi kumwe n'umushitsi atari umushitsi nkuko musanzwe mumenyereye kumubona mu biganiro bitandukanye hano wacu. Nkuko kuno saha turavugana hano kazina kanitwa Bizimana Bienvenue, benshi bazi kwizina rya Tony. Ngize iminsi nkurikirana ubutumwa bw'uyo mushitsi wacu atari umushitsi kuno saha, ubutumwa bwiwe burimo ibibazo byinshi nshatse ko namubaza kuno munsi kugira ngo nawe uko dukurikirana hano uvyumvirize, kugira ngo nawe bigaruke ko bitahure nkuko nanjye nshimiye kumuhamagara kuri no saha kugira ngo abidutahuze. Ibyo bibazo si bindi, reka turaza kubimubaza ni aheza kwidondora kugira ngo namwe mushishikaye kumukurikirana muzi uwari wo kaze. Sinari kwirirwa ndidondora, benshi muranzi ku mazina. Nitwa Sengiyumva Vincent, ariko amazina Kristo yampaye amazina menshi cyane ntoshobora kuvugira nga. Ndi umukozi w'Imana, nkorera aha mu Kinama kuri 20 Ruyigi, mu ishengero bitwa Cornerstone. Niho ibikorwa by'Imana ndiko ndabirangurira. Mwarahezagiwe? Murakoze cyane kandi namwe mwarahezagiwe. Ariko nkuko tugarutse tuganira nawe kuno munsi, umva gute dusubiye kandi kugaruka muri studio yacu ya Tarsis Hope Ministry TV? Turi kumwe turi babiri hano. Ndagwerwa kera naho wakunda kuza hano ukakigisha jambo rya muri Bibiliya rivuye mu bushobozi bwawe Imana yaguhaye. Ariko uyu munsi dushimye kuganira nawe ibibazo wagiye urigisha, nashimye go byogumamo kugira ngo nanjye ndabitahure. Uvyumva gute? Ndaryohewe cyane. Nari numva nkumbuye muyisamiriza ya Tarsis Hope Ministry TV. Imisi yari myinshi, ariko ndabakunda, nabazirikana ku mutima, atari uko ibikorwa by'Imana byari byaramaze iminsi bintwara. Nari maze mu ntara za ruguru, ariko uyu munsi nashimye mvuga ati byanka byakunda ntegereza kugenda muri studio za Tarsis Hope Ministry TV. N'umunezero ntangere rero. Numvise ucishamwo ngo hari ibintu maze imisi nigisha, hari ibibazo umaze imisi udatahura, nkaba naje kugira ndagutahuze. Urakoze cyane. Ikibazo atari kindi rero. Ego. Mu bibazo mfise ni ibibazo bitatu. Ikibazo bitari kindi rero ni cyambere ni kuba hamwe. Shaka gusigurira kuba hamwe, kuko hari kindi kizakuza mu nyuma gishaka gusa nkaco catumye icyambere gitaho. Kuba hamwe. Okay. Kuba hamwe no bigereranya, urabona iri cupa ry'amazi. Kuba hamwe iri cupa ry'amazi ndashobora kurishira hasi. Ariko tukaca turikora ko twese tukarikora ko. Turi hamwe. Kwanza nari nihenze. Si cupa ry'amazi. Ubu turi ngaha twese. Urabona wewe uri kuri mikro ya mbere. Uriko ubaza ikibazo. Nanje ndi kuri mikro ya kabiri ndiko nishura ikibazo. Umu DJ ariko arafata amasanamu. Mu yandi majambo turi hamwe, ariko kira muntu wese ari mu byiwiwe. Ari mu nshingano ziwe. Mugabo turi mu kibanza kimwe, mugabo abantu batubonye barabona ko turi hamwe.
mugabo ntabwo turiko dukora ikintu kimwe kira muntu wese afise objective yiwe mu yandi majambo turi mu kibanza kimwe nitwahava turagenda kira muntu wese araza kugenda ukwiwe nico gisigura kuba hamwe nashatse kubivuga rero mwishengero murashobora kuba muri shengero mwese ego ariko ntimuwe muri ko murahuriza ku kintu kimwe ugasanga hari abari mwishengero bariko biyumvira ubugari basize muhira bariko biyumvira amarandevu bariko biyumvira kuja ku kazi bariko biyumvira ibintu bitandukanye mu yandi majambo turi hamwe ariko ivyumviro byacu ntibiri hamwe nitiko dukora ikintu kimwe nico gisigura kuba hamwe ico kintu rero naracyumvire bati none kuba hamwe twoba hamwe gute tutari mu vyumviro bimwe ico kintu kucyumvira ni ibintu mengo birasize kubera rya majambo atatasa kuba hamwe utegereza kuvyumvira kubera yuko turi hamwe ariko ivyumviro nk'ubu ndabizi turi ngaha twese mugabo uri kuriyumvira kuja kuri Kotebo ariko nanje ndiko ndiyumvira kuja mu Carama urumva turi mu kibanza kimwe turi muri samirizi za studio ya Tarasisi Hope Ministry TV ariko ntabwo turiko twiyumvira ivyiyumviro bimwe none nje ngiriye ko n'ikibazo ca kabiri kugira ubumwe kugira ubumwe voilà yani shaho nsigure kumenga bengo birasa afete hariho kuba hamwe no kugira ubumwe kugira ubumwe ni cagiye nshobora gufatira icupa ry'amazi nkarishira ngaha haleluya amina ndarisize ngaha wowe urashobora gukorako nanje nkakorako objective twese dufise objective yo gukora kwicupa urumva ni bwa bumwe dufite ubumwe yuko duterura afete riraremereye sishobora kuriterura jenyene mfite objective yuko duriterura twese mugabo inyuma yo kuriterura kira muntu wese aragenda ubwo ni kugira ubumwe mu yandi mashamba kandi karorero urashobora kuba aba bantu bo ku murongo ya bisi sinzi kumaze gutonda bisi iyo umaze gutonda kuri bisi iyo mutonze mwese mufite ubumwe buza guhurira ku kintu kimwe cyo kurondera bisi mu yandi majambo hatse hazundi umuntu atari ku murongo agacaja ngo imbere yawe atonde ntumwemerera uvuga ati waje usanga hagenda nawe utonde inyuma wumva ingene bibabaza wumva ingene amaguru yabanje kuvyimba wumva ingene narusha afete rero hace hazundi aje inyuma akava iwawe akagenda kundi ngo agiye gutonda wundi nyuma nuwo nyuma aramwankira akavuga ati nawe girane tonda nkuko nanjye natonze mu yandi majambo mwubatse muri mubatse ubumwe mugabo ushingiye ku kintu kimwe cya kintu ni carangira ni musubira kugirane kugaragaza bwa bumwe kuko iyo muriye muri bisi mugitonze mwari mufite ubumwe bwo ku murongo ariko mumaze kuhava ibisi hagurutse mwuriye mwese hari abaza kurukira ku mutakura hari abaza kurukira kuri doze hari abaza kurukira mu Kinama hari abaza kurukira ku Kanga hari n'abaza kurukira mu Carama hari n'abaza kurukira mu Rubirizi afite bwa bumwe bwanyu bwagarukiye hehe kuri wa murongo mwariko urumva ubumwe aho ni kugira ubumwe akandi karorero urashobora abantu bakina ibirimba urashobora gukina ikirimba hanyuma we bakaguhereza amaheruka yahekenyasha umaze kuyahekenya uwari president w'ikirimba acabwira babandi bose ati tugende kuyu mugabo canke kuyu mugore yatwaye amahera y'ikirumba tumubuza amahoro twese ubwo n'ubumwe bushingiye ku mafaranga mu yandi majambo ya mafaranga bakayabishura umwe wese aza kugenda ukwiwe nivyo bintu rero byeze muno muri no misi ugasanga woro kibaza ngo je dufitaniye ubumwe kumbe dufitaniye ubumwe hari cyo ngomba kuguprofitako ninamara kukironka nca ngenda akarorero keza ukicubaka ngaha iyi samirizi ya Tarasisi Hope Ministry TV ukizana ivyuma hari habakubwiye ngo bazoguterera kandi mwari muvuza ngo mufitaniye ubumwe sibyo bakubwira ngo bazoguterera mugumaze kushitsa umugambi bakanuzanya icuma kimuka bagira ngo baguterere baciye bagirane bagenda acagera kabisa mu yandi majambo mwari muhuriye kuyaga ko bazoguterera muga ntibagutereye baciye bagenda mwari mwubatse ubumwe mugabo udashingiye kuki kubikorwa ubwo nibwo bumwe ni kuba mu kibanza
muhurije ku kintu kimwe mu gico kintu kimaze gushika canke kimaze guhera mukaba mwe wese aragizene aragiye nk'akarorero umuntu yubatse inonzu mwari mufitaniye ubumwe bw'uko yubaka ahejeje yaragiye ntiyigeze aza kuraba ibiriko bikorerwa muri yanzo yubaka mu yandi majambo mwe mufitaniye ubumwe bwerekeye ku gikorwa kanaka kirangiye bica bihera nico bitwa kugira ubumwe aho ndagitahuye ara kandi kantu nace numva ati ngo kuba umwe aho hano shaka kusigura kuba umwe hari ijambo riri muri Yohana 17 ku murongo wa mbere Yesu abwira intumwa ngo sinsabira abagusa nkuko nizeye data ndabasengera kugira mube umwe kuba hamwe ntabwo bikenewe sivyo bikenewe gikuru no kugira ubumwe sivyo bikenewe gikuru ariko gikuru cyane na Kristo dusaba ni kuba umwe abagabo b'abanyefeso abasirikare abanyefeso abaheburayo 6 yego bavuga ngo bari bambaye inkinzo mu gikirizo bari bambaye inkinzo ibirato by'inkinzo mu maguru bari bambaye inkinzo mu biganza ariko hari ahantu hatari hakingiwe mu mugongo ni nayo mpamvu baceye bahana imigongo bafatana amaboko bavuga ngo ni waturuka inyuma nta mwami bazakurasa ugufate naje ni banturuka imbere nta mwami uzakufata ngurasa ariko tukarekurana paraza kugirana paraza kuturasa mu mugongo ko nta nkinzo ziriyo baca bagiranira ubumwe mu yandi majambo yo mwamaze kuba umwe ikira kintu cyose mukora mugikorera hamwe mu bumwe iyo mwamaze kuba umwe mu yandi majambo igikorwa mwatanguranye n'uwo muntu muragihezanya kandi ntago mutandukana nk'akarorero kandi ntago akarorero ko kugira ubumwe murakora ku icupa mwese ariko kuba umwe murashobora gukora ku icupa mwese mufitaniye ubumwe mwabaye umwe mwakoze ku icupa kandi iyo cupa n'umwe mwarikoze ntimuza gushobora gutandukana kuko mufite objectif yuko iryo cupa muriterura mukarijana mukarishira ahantu mwategerezwa kurishira kandi nubwo muza kurishiraho ntabwo muza gutandukana kubera iki mwabaye umwe mwanwanye mu yandi majambo nk'ubu nka jewe tubaye umwe nta kintu na kimwe ushobora kunkorera mbabare reka ndagwa karorero karyoshe sawa umutima urawumva umutima amaboko amaguru kubera iki ushobora kumva uri kuribwa mu nda bakagutera urushinge kubera iki ushobora kugwara amaso bakaguhereza ibintu inumira mu nda kubera iki ushobora kuba ufise igisebe ku maguru mugabo bakaguhereza ibintu inumira mu nda kubera iki se nuko byarunze ubumwe amaguru basi numwe ufite uncishije ku maboko amaguru araza gukira niwacisha mu nda mu maso haraza gukira afite numubiri wunze umwe avuga ati wewe uri kuri jewe nta kibazo uri umufasha wanje haleluya nico kintu rero abantu mwino minsi babuze kutaba umwe ugasanga wararongoye ari mu cyamake kugira ubumwe utashaka kuba umwe murashobora kugiranira ubumwe muga mutari umwe murashobora kuba hamwe muga mutari umwe ariko ibyo byose byategerezwa kunwana mukaba hamwe mukagiranira ubumwe mukaba umwe ni nayo mpamvu ngo nyinshi ziriko zirasambuka barashobora kuba hamwe atabumwe bafitaniye barashobora kuba bafitaniye ubumwe ariko batari umwe bigenda gute rero tubwire nshobora kurongora yego mfite umugore wanje turabana yego umva ko tuba hamwe mu nzu imwe wanashima turafitaniye ubumwe mugabo ntabwo turi umwe mu gihe tutari umwe n'icagihe nshobora gusohoka maze gusohoka nkabona agakobwa karenganye aho hanze hasigaye hari ninja zambara ukuntu murabizi yuko kote febre zacu ziri ku maso ariko kote febre y'abagore iri ku matwi nkaca ndakaraba nkaca ndakipfuza mu yandi majambo nibagiye wa wundi twagirane twaba umwe cyangwa mbonye umugore w'abandi ndamwipfuje nibagiye wa wundi turi
turi umwe mu yandi majambo ntabwo turi umwe kuko yaba tutari umwe yaba twari turi umwe nta kindi kintu ushobora kunshitura gusumbya madamu w'iwanje kuba rero umwe nico kiro kirananira n'ingo nyinshi z'abana b'Imana baba hamwe ariko ntabwo ari umwe uno munsi urifuza umugore wa nakanaka reka ndanakubwire papa Tony yego ikintu umuntu wese ariko arankurikirana ukazokwifuza umugore w'abandi ukazokwifuza umugabo w'abandi umenye yuko uri umupfu wigendera kuko baragiye imbere y'Imana n'amategeko bararahira ngo tuzotandukanywa n'urupfu mu yandi majambo rero uri kuraja kubatandukanya uru rupfu wigendera urupfu muzindi amina tuzotandukanywa n'urupfu bunzu bumwe baba umwe bavuga rero iyo mwamaze kuba umwe mutandukanywa n'urupfu gusa mu yandi majambo ushobora gufuta ikosa kubera muri umwe ushobora gufuta ikosa kubera urukundo mufitaniye ariko iyo utanguye gufuta urukundo kubera ikosa mufitaniye nta bumwe nta kuba hamwe nta kubumwe muri kumwe ntabyo muba mufite uri kuranyumva difference yo kuba umwe ndakumva ni nayo mpamvu rero abakobwa benshi ziriko zirabananira kubaka reka mahereze nakarorera ndababwira iri jambo anatanda yuko utegura mariage y'umunsi umwe ubanza utegure urugo rw'ubuzima bwawe bwose ushobora gutegura mariage y'umunsi umwe ukazorogereta imyaka yawe yose ariko ushobora gutegura urugo rwawe neza mana yanje ukazoba mu munezero ubuzima bwawe bwose biriyambira ijuru rya kabiri n'urugo urugo n'ijuru rya kabiri rero abantu bariko barankurikirana ibi bintu bitatu mugomba kubifata nka nkama mukaba hamwe muhuje umutima n'inama kuba hamwe ni cyagihe muzoba muri kumwe muga twese dufite objectif yuko dutegerezwa kubaka inzu muga hatagira turi hamwe tugira twubaka inzu ugaca wiruka hari abantu benshi biriko biragenda uko mukavugana nk'akarorero hari hano tuheruka bariko barubaka ishengero bamaze kubaka ishengero tuba hamwe kugira twingene ishengero ryubakwa abo bantu baciye bagenda basubiye kugaruka ishengero ryaruzuye mu yandije majambo twari kumwe twari hamwe ariko ibyumviro twari tubihuje haleluya twabaye hamwe ariko bo objective bari bafise bari bashaka kuza mu vyuzuye ntibari bashaka gutanga ariko abo twagumanye bo twabaye hamwe tuba umwe tugiranira n'ubumwe n'amajambo atatu mengo arimwo insinga twabaye hamwe tugiranira n'ubumwe bwo kubaka ishengero tuba mu kibanza cya kibanza twubaka mu ishengero cha tuba umwe kubera ko nigiye twabaye umwe twarahejeje kuryubaka nta numwe yagiye twese twagumyeho kugira ishengero tuzanerera abantu dusenge amen atahuwe natahuwe natahuwe kandi nanezerewe cyane kuko nariyumvira nkumvira ikindi bikansoba siwe wenyene bese barambajije ataya amajambo atatu menga rasa umengo ibintu birasa ariko jara bati ntabwo bisa rero ndibaza barose nk'yakaryo barumvise bararose siguro yuko ngene kuba hamwe no kugiranira ubumwe hari abantu batubesha bakatubesha ngo twagiraniye ubumwe ariko tutawe ubumwe ubwo bumwe rero tugirana n'ubwiki nuko hari ico ndiko ndamuprofitako ninamara kukironka changenda muyandi majambo twadufitaniye ubumwe yuko hari ikintu ndamuronderako nkagenda ariko iyo muri umwe ico kintu rakimuronderako akakiguhereza nawe akakikuronderako ukakimuhereza ugasanga muguma mugihanahana mugabo mutigeze mutandukana aho ngize imisi ndiyumvira ariho iyo igisomwa nkunda gusoma ahantu aho hantu nagisanze cyanditse ahantu kivuga ati tuje hamwe dushigikirane none nawe uvuze ati inyishu nziza nukubumwe none tugiye hamwe tugashigikirana tutari umwe bizokunda mugiye hamwe ego mugashigikirana ico ndacumva muga mutari umwe muzokwama muri erere muzorogeta kubera yuko mugiye hamwe ushobora kumuhereza amahera
ngo turiko turashigikirana ya mahera agacagirana agacagenda yatwaye kuko nta mutima w'imbabazi agira ariko iyo muri umwe ya mahera nubwo yamuhereza ntabwo ashobora kuyatwara ariko muri hamwe mwahujwe n'icyo gikorwa ndetse arashobora no kuguhinduka ngo tube hamwe mugato tarumwe ibyo bintu mengo nibibaho ico kintu nakibonye nakibonye kandi kintu uvuze kirumvikana uko ni mushobora kuba hamwe mutarumwe no mushobora kuba hamwe mugabo akaba umwe wese aguma kwega yikwegerako nk'ubu turi hamwe mugabo ndiko ndabona aka kadekoro no gatwara muhira nikobera nawe wakaraba turi n'ubujono gatwara hariya nikombera ariko turi umwe ako kantu dushobora kugakura ngaho kuko twese turabona yuko gabereye aho hantu kandi aho hantu twese turagira ante turahakorera mu yandi majambo dufise umutima umwe dufise objectif imwe turaba kumwe dukora kumwe ku kintu kimwe wakuzi mudukurikirana hano misi yacu ya Tarcisse Hope Ministry TV murakurikirana ibintu asiguriye kandi nani ndatahuye bishobora ko nawe utariko uratahura ariko kuno saho utahuye none ga papa Olara hari bishaka kubaza mbaza ndi hano abishaka kubaza ndakwishura Kristo bwana nawe ego hari gihe ushaka kwiyumvira ati none ukwizera kurya muntu kwatumye yizera urya muntu kwavuye kuki mbo muyindi muri aya nagira mvuge mwino misi tugezemwo burya ari abantu bariko baratwonone bariko batuma abantu batakitwizera swate nk'abakozi b'Imana canke mu buzima busanzwe yego ubajije ikibazo ciza cane kimaze iminsi ifite agahinda umbajije ngo ujya muntu ashobora kwizera naho kebazana yamwizeye kubera iki urashobora kwizera umuntu nkawe nka kwizera nakubwira ati papa Tony ndafise ibihumbi 600 ariko ntaco mfise ndayamaza muno mwanya noshobora kuyaguhereza hanyuma ukazoyama igihe nayakeneye sivyo nkayaguka bwa nta na kimwe yame umva niko bwa undi twabaye umwe nkaca ndayaguhereza ndayaguhaye rero hanyuma akagira cyagenda yakenera ukayansubiza kwa kuni nayaguhereza canja kubwira mugenzi wanje burya vraiment papa Tony vraiment sumuhemu n'umuntu mwiza amahera narayamuguranye yamaye uko ari kandi mu gihe nkeneye nundi shobora kuyaguhereza ugacuyajya cyagihenda yakeneye nkaca ndayabura nsangenda kubwira babagenzi ati papa Tony numuhemu namuhaye amahera yanjye yarase kuyama nivyo bintu rero byeze ubu uyu munsi umuntu uramwizera kuko wewe ntabwo uzokwivuga neza ariko nije nzokuvuga neza ndakuzi mu yandi majambo rero kugira umuntu yizere naka nuko haba urundi umuntu yamwitangiye imbere akamwizera bakagiranira ikizerano ugasanga cyazana ntabwo kigeze gikoroka sibyo rero kwizera umuntu hamwe bigutangaza naka none yamwizeye gute nuko hari ubundi nka DJ arashobora kunyizera bivanye nuko we wamubwiye ko ndi umuntu mwiza mugare riyo bishitse nkamuhemukira mpanisha izina ryanje kandi mba nanonye n'izina ryawe wewe wagizene wamumpaye birumvikana kandi atahuye yego kuko hari gihe nkunda kwihweza nkaraba nkabona ati kuki nizeye ujya ntizeye c'est différence ubwizigirwa kandi ubwizigirwa ni nk'amazi asesete ntushobora kuyora nimba warizeye ujya nuko hari ibyo wigeze kumukenera ko abigukorera neza atangoranye nimba utize ujya nako nuko wumvise swate baramuvuga nabi wanka kumwize cyangwa warigeze kumwize araguhemukira naje ndakubaze papa Tony kubera iki mwama muvuga yuko twebwe mwino misi amatriko dukorera Imana ngo two dukora kome business turondera amafaranga mugatego turondera gakiza ego kuko ubiraje ibintu birahari ibyo ntawe benshi buri hari abantu benshi bakavuga ubutumwa ku bwa commerce kuri ko mu wese wowe nkakarorero nde reka bakarorero sinamuvuga izina ariko nawe uri umuntu uri kwakurikirana amashomete menshi ugasanga umuvuga butumwa atumye ishengero ryose ngo ku munsi w'Imana tufise abashitsi 6 kila mukristo azotanga amafaranga 10,000 yego ugaca wibaza ishengero ryose nabantu bangana igihumbi cy'abakristo mu rusengero batanze 10,000 ni miliyoni 10 mu bantu babashitsi bazoza ku munsi wa Mungu ni miliyoni 10 sigurira izo zimano uzozimana abantu 6 ku
amafaranga ngaruka kose bo ibyo ndabitahura uciye unyibutsa rero tukurikirana undi mukozi w'Imana yavuze ngo kira muntu wese ikinavise mu mufuko ndikumva Imana imbwira ngo agikureyo akizana ngo nimba ari kontake nimba ari funguruzo zinza ego ngo azizane ngo Imana ngo iraza kumuhereza inshuro zibiri nace mvuga ati yo muribwe ego mu yandi mashamo nakikwaje kubaze kucumba kandi nico hari abantu bakafata ubutumwa bwiza bakabufata comme business benshi kandi wari ko aratukisha izina ry'abakozi b'Imana bakibaza dufite inzara bakibaza jare bariko babishiramwo ubuhimbiri bwinshi ngomba gutera akamo abakozi b'Imana muri ko mwibisha ijambo ry'Imana Bibiliya imbwira ngo usambanye ico cyaho uzokira babarigwa wivye uzokibabarirwa wishe uzokibabarirwa utukanye uzokibabarirwa uborewe uzokibabarirwa ariko urogotwa kuri mpemu yera uwo ntabwo azokwigirana ababarirwa ndabaterine mureke kudutukisha abakozi b'Imana vraiment nimukore Kristo arafise umwe nabigenza yaravuze ngo ifeza n'inzahabu biri mu biganza byabo byiwe rero nimukore Imana izobahemba mutarinze kwibisha ijambo ry'Imana vraiment muriko muratubabaza muriko muradugutukisha kandi ivyo babyiza mubihagaritse ikindi kintu ngoma ndakubaza yego kubera iki mukunda kuvuga ngo dusigaye twigisha ubutumwa bwa pokeya bw'umugisha gusa ngo mugango ntabwo twigisha icyaha ni kubera uzi impamvu ivyaha ubu gisiye bigira abavuga butumwa kera twumva ati ngo kwa jina la Yesu power waki demon in the name of Jesus ariko twumva ati ngo pokea gari pokea pesa pokea mariage iyo byose twayivyumva tukabibona ariko ukasanga uriko rasenga avuga amajambo nkayo ariko we ntisabira kumara ati ngo ndashaka nanje ko mba uyu ndashaka nanje ko nogira ibi bivako reka ndakwishura iki kibazo mumaze igihe mwibaza ngo twigisha ibyaha Yesu hari abantu bantangaza Papa Tony ino minsi uzawumva bagiye mu masoko mu mabarabara mwihane murapfuye Yesu arabishe arabaranduye burya ntabwo ari ubutumwa bwiza bajya ntabwo arabavuga butumwa none ubwiye nk'umusambanye ngo wihana urapfuye urumva ko yihana ku nguvu arihanye ego kwihana arihanye muga ntiyihanya bikuye ku mutima yihanye kubera iki iterabwoba burya n'ubutumwa bw'iterabwoba ntabwo Kristo yatubwiye ngo twigishe ibyaha ariko yaratubwiye twigishe agakiza iyo wigishije agakiza ushobora kwigisha icyaha uwo muntu akibaza no munsi aragihebye ejo ahagisubiramo ariko umwigishije gukizwa aheba ibyaha mu yandi majambo umwigishije agakiza ubu muhaye mpemu yera ubu muhaye protege mpemu yera yo kumwagiriza cyaha yakora mu yandi majambo inje navuga ati Papa Tony we urambara amadeshiri ariko ngwino tuje gusenga tugasenga nkaca nigisha uwo munsi kukijanye n'amadeshiri ati vraiment si byiza ku bana b'Imana ego byari byiza kuyambarira kubera ariko si byiza imagine ninde muntu uzobwira ubutumwa yeme ninde muntu uzobwira ko wakijijwe kandi abona yuko utarigera uhinduka bya bindi wakora kera n'ubu wakijijwe nibyo gifite afete je ndiko ndamwigisha iki agakiza hari n'abantu uzawumva mu mashengero ngo twege nitwemera abantu bambaye amapantaro bijya sindavyanse ariko hari abantu wabo baba barakuze bakara daimoni yo kwambara ipantaro rero wewe ntushobora kuza kubimukuramo ubwo nyene ariko urabanza ukamuzana mu ishengero pole yana yambaye ariko azaramwa ati nubwo wambaye ipantaro nikubereye yihebe aho ntabwo ndiko ndigisha icyaha ariko niko ndimwigisha agakiza kuko agakiza niko gagucira inzira zo kuja mwijuru kuko iyo umaze gukizwa yavuze ngo ni mwitwararike iby'ubwami ibisigaye byose ni inyongera mu yandi majambo rero ntabwo nzakwigisha umuntu ngo ihane urapfuye Yesu arakurimbuye no nzomubwira tumvirize ngo inusenge hanyuma ndamwigisha agakiza cyari cyo gukizwa umuntu akijijwe niki gukizwa niki hariho kwakira Yesu umwami n'umukiza no kubatizwa urashobora kubatizwa utarakira Yesu n'umwami n'umukiza urashobora kwakira Yesu n'umwami n'umukiza utarabatizwa kubatizwa ni kugera mu kirenge nk'icya Yesu ariko kwakira Yesu n'umwami n'umukiza ni guheba kamere zawe zose bya bindi wahora ugenderamo ukamwakira niko gakiza
ibyo rero muvuga ngo nitwigisha ibyaha ibyaha inyigisho z'ibyaha bitekeye mu kwigisha agakiza uko maze kwigisha agakiza ugatahura ucusigara n'ihandi uzawa ari abakobwa mbavuga ati bafise mpemu yera bazokizwa usanga yambaye imirimo gageze imbere y'abantu akagoma ayimanura ndavuga ati uyu arafise mpemu yera n'uwundi yambara namenya nyene byaheze nta kibazo jewe nyene naramaze kwire rero mu yandi majambo agakiza niko gakuru paraporo y'ibindi byose. Ego murakoze cyane mukozi w'Imana kutugisha inyigisho nk'iyi twabaje ibibazo byinshi ariko byose wabidusuguriye. Rero no gusaba kimwe muri ivyo byose watubwiye ico wobwira ko dukurikirana hano kuri n'urubuga rwacu rwa Tasiso Hope Ministry TV nkuko nanje umbwiye ibibazo nagiye nkubaza ndashaka ko wogira ico hanuye ariko dukurikirana hano kuri n'urubuga rwacu rwa Tasiso Hope Ministry TV. Abantu bariko barankurikirana ndagomba kubahanura inshuti zanje z'umusaraba nagomba kubahanura kwa kino kintu ntimuze kuba hamwe gusa kandi ntimuze kunga ubumwe bushingiye ku kintu ariko ndagomba ko muba mumwe kuba umwe ni mu gihe mugenzi washobora kugira ikibazo ukumva kari bukigize kuba umwe ni gihe ushobora kwambara ikoti zibiri mugahari muri ko muragendana yambaye ishati imwe ukavuga ngo reka ndamuheze nanje ikoti azarambara munsi y'irya shati kuba umwe ni gihe ushobora kwinjira mu nzu kajya mugahari uwundi wahaye injya kuba umwe nagomba ndabahanure inshuti zanje wewe wubatse urugo utabaye umwe n'umutware wawe nta kizoshoboka kuko iyo mutari umwe kira muntu wese arondera nyegeza ubundi akarondera nyegeza iyo uri mu shengero mutari umwe n'abanyeshengero nuzoza wumva ngo nakayamvuza urusaku rikaramvuga nabi yangendaniye rero inshuti z'umusaraba ikintu nagomba kubahanura mwabuno buzima mwana urugendo ruja mu ijuru basi gira ubereye umugisha gira uzo kuvuga neza hari ubutumwa mperuka gutanga bwo kungene Imana ishobora kukwiyumvira ko utazi kwirikira kwiyumvira ko rero ikwiyumvira ko bivanye n'ibikorwa uba warakoze Mefibosheti Imana yamwimviye ko bivanye n'ibikorwa se yari yarakoze Yonatani Imana iravuga Imana ica muri Dawidi aravuga ngo ntansigarira yo kwa Sawuli nogirira neza kubw'ineza ya Yonatani. Rero mu yandi majambo iyo muri umwe n'umuntu mukora ibikorwa byiza kandi mugera kure rero ndabinginze abantu bose mugendane ntimubabagenzanya ariko mwubake ubumwe mwubake igikuta atanu mashobora kukibomora kuko biraryoshe cyane mu gihe mwese muzo mwarubatse urukuta rwarabaruhije biragoye woza kurusambura rero ndagomba ko muzogirane muba umwe ntimube hamwe nimugire ubumwe ariko mube umwe kuko nimwaba umwe bizokwegana ibyo byose nimwaba umwe muzoba hamwe nimwaba umwe muzogiranira ubumwe maze mwisange muri ko mukora ibintu ibintu biryohe cyane mwaraheza bakunzi ba Tasiso Hope Ministry TV turabashimiye kuko ngene mwama mudukurikirana kuri urubuga rwacu rwa Tasiso Hope Ministry TV tukaba tubashimira no kungene mwama mu byifatamwo mu partager ku bandi kugira ngo bashishikare bakurikirana ibiganiro bya Tasiso Hope Ministry TV. Turashimiye na cameraman wacu kungira vyigera vyifatamwo mu kuduha amasalamu meza tutibagiye abashitsi bamabaza hano mu studio yacu ya Tasiso Hope Ministry TV ndetse nabandi bifuza kushika hano murahawe ikaze naho twinuba twese turabakira haba abanyamahanga haba bene igihugu haba abazungu ndetse n'abarabu n'abirabure bose turabakira kaze ciao ciao. Tasiso Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.